none ko mbana ntangoye kumutakariza icyizere umugore wanje bizogenda gute? ariko naho biri uko kweri umugore wanje sinamurenganya kubera ibintu byose narabimutayeko. Inshingano z'umugabo ziri ku mutwe wiwe, inshingano zanje ziwe. Niwe ariho inzu, niwe asuma, niwe ariho amatara, niwe ariho amazi. Nanje nk'umugabo njyane mu nzu, nanje nishize mu kibanza ciwe, ndazi ko vyombabaza. Asha nkora iki? Muri iki kugira asubire nizere umugore wanje. Muri iki kugira asubire mbone nabanye neza n'umugore wanje. Mbega mbona uri mu byiyumviro birebire cyane. Hari ahantu wubuye akazi uzagutwaye cyane. Aya masaje sinahora ndakuzika ko kwicara imbere y'umuryango wiyumvira uko uhora wisiga mu gitanda. Byagenze gute? Chérie, wabyutse neza? Ari neza ko mbona nzindutse mengo nyine nshangamutse. Ni sawa. Gusa muri ino minsi nyine mbona mengo nimeze neza, warahindutse. Gute? Tukiyaga nk'uko byahora. Kwamana mengo ufite ibishavu, ufite ishavu, ufite sinzi ngene bivuga. Iyo ndanagiye ku kazi ngarutse sindagusanga ngaha, ugize uraje nawe winjira mengo uri dufitaniye beef. Kazi ujako narakabonye. Kazi ujako narakabonye? Byaba bisigura iki? Shatse kuvuga iki? Kazi ujako narakabonye, sikarya nabonye banyeretse. Aho ugarutse muri bya bindi bya ya foto? Erega chérie, ijya foto ariko usanga ari yayikoze, abantu bagatangura kuyikwiragiza mu bantu bayizana kuyikoreka kugira badusamburire urugo. Ijya foto nkaje sindigera ndanayibona. Mbega ninde yoba yarayikuzaniyeho ayikweretse? Abagenzi ni babi. Mbehoho uwo mugenzi wawe yayikweretse ninde? Mbese rinda kubaza, muri bajya bagenzi banje bose ubona ari uhe mugenzi yoshobora gukoresha AI? Nimba tabuzi je wabagenzi biwanje bose ndabazi, nta mugenzi wanje numwe yoshobora gukoresha AI. Yutumbwira ngo AI ifoto
Facebook hehe ifoto wombwira gute kutarayibona kandi ifoto iri publiye hose kandi nzi kufise telefone kandi ukoresha imbuga nayo urabona kuko ibintu byoroha kitsukuri iyo foto jewe irikira sambuza umbuza amahoro mu rugo rw'iwanje ushobora kumbwira umugenzi wawe barayikweretse kugira tukimure ikibazo urya nyene yagufotoye urya nyene yababonye niwe yayinyeretse uwo mubwira sawa jewe umugenzi yampaye iyo foto ni Fidel. Fidel ni agatangara urugo rwanje rubura amahoro ntaronka ikiyago c'umugabo ambwira amajambo ashatse kubera Fidel ndamwanka sheri ega nyene ntiworeka kumwanka kubera uzi ico wiyagiriza woreka kumwanka gute ico ndamankira sikindi mbeshe urambwira ngo ni umugenzi wawe Fidel mbe waruzi hoho inshuro zose amaze kuza ngaha kaca atangura kukundesha ageze no kuri etape yuko ashaka ko turyamana nkanka nta kindi ashaka atari kudusamburira urugo mbega basha sio umugore wanje ariko arambwira nivyo canke sivyo cyangwa ashaka kumuma amaso kugira ndamwizere oya gusa ariko afite isi ndamwizeye nyine ko namaze gutakaza icyizere umugore wanje nizere ndeke ko Fidel ari mugenzi wanje oya akaba ari umugore wanje asha nizere sheri kumwe ucije mu vyiyumviro birebire sheri kutanyizera ndabona ibintu bimeze neza ndabakiriye bona gute ubuho bigirene byawe n'ukwa mbere n'ukwa kabiri sha biragoye muri no minsi abakiriya si kirenga mu guterama naga cyatubwira gute turi buze kwiba turi buvuga ati ngo turatoragura mu ibarabara nyene rero Imana igiye hamba mama rero urati buherutse ko wari wampanuye ngo nje kwa mama kumubwira cya kibazo cy'iwanje sha naragiye n'ubumaramare bwinshi urazi ko ntari bwigere njeyo nari ariko ndashika ndamwinginga ndakimubwira ikibazo ndamutakambira urazi ko yambwiye ngo ko atoshobora kumfasha ngo ndi ku mugabo yambwiye ngo nyamba nkeneye ubufasha bwiwe ngo ntakire ibyanje byose musubire muhira ngatari uko naho nta kintu ashobora gufasha na kimwe. ni mama wawe yakubyara mama wanje arakosa mbega ntibitawubitse nari nabikubwiye mama shana cyane ujya mu kuvamo byo narabyiyumviriye cyane nasigaye ndabyiyumvira nasigaye nimva ko hari umuntu yagufasha nizeye no ko yashobora gufasha yego yagufasha yagufasha n'ukuri kandi cyane aho mbabwira vuba umpuze nawe umpuze nawe wowe ukoze nk'uri kumujije nawe akafasha ikibazo ni wewe nyimba
wambwira nyimbo iri tayari wewe nejo ntana kimwe cyagufasha ntangorane muca muhumura ndabahuza akagufasha ukuri nyamba yo ushobora kugufasha by'ukuri ahubwo n'ubivuga tugenda reka tumwavertise ejo ni sawa nyimba wumva uri late nta kibazo dushinda bahuza ukuri byoba byiza ubona noza nko mu masangara uje nko mu maneve byoba ari bon sawa jewe n'ukuri ndi tayari kuko nkeneye ubufasha nkeneye umuntu ushobora kungurana ntabizi ibyo nagusabye akangurana ry'amahera amwanya wose uzombwira ndi tayari kuza tukagenda oya wewe ntugire ikibazo cy'amafaranga ntugire ikibazo c'amahera iwe w'amahera si ikibazo ahubwo wewe mbwira nyimba uri late nze ndabahubutse gusa ntangora wewe nicyo ndagukundira ukemura ikibazo kare sawa sawa nari nifuje kubahuza uyu n'umugenzi wanje bamwita Deni hama niwe n'umugenzi wanje bamwitana na Fidel namubonye n'umwana mwiza cyane nari nifuje kubahuza arafise ikibazo arafise ikibazo yego cyane narakubwiye ndi ngaha ku bwanyu nukuri umwana mwiza nk'uyu none agira ibibazo gute gutagira ibibazo ucumuzana hakiri kare ariko vuma we ntubizi ngene dukora nanjye ahubwo nabwiye nari nabishyitsemo none waramubwiye ngene bimeze hanyuma tuyage nagombye tuze tuyagire biyagira hagati yanjye aha wenda kwemera hama none sinzi ko tuyagure ngaha byumva canke twiyagire nyene jira tukatacho bitwaye bacho bitwaye ari mu mudi nyene none bizi sawa kabisa urazi rero je nkunda ukuntu wewe wimereye burya je ndakunda umuntu yugurutse nkuko kwawe abona ibibereye sister aha washitse mbe wambwiye ngo yitwa gute yitwa Nana Fest yumva ko nakazina Nana Fest ndakubona kweli reka burya mu bisanzwe ni byiza kubona kure Nana Fest aha washitse ni ukuvuga ntiyakubwiye jewe ikibazo cyose ufise ndakigucemurira burya ngaha ni Bujumbura aha ngene bimeze utegerezwa kuba amagabo no kuba makini jewe icyo wifuza cyose ndakiguha ariko nubwo mutayaze sinzi wewe uko usanzwe ukora ko warubimenyereye ariko Nana wangiye kubera ko wangiye kure wicaye kure ni wamubwiye ngo yicare nkuko okay ntaco anyway ni kuvuga rero Nana ngene kimeze jewe fasha abantu benshi ariko muko gufasha abantu benshi arashobora kuba atabikubwiye neza jewe nta kintu na kimwe wamenyeye nanje ubura urajya neza nyimba upanze inzu irariwa neza ukajya amaheza ikintu cyose wifuza ukakironka mbese ukambara neza ukisiga neza ukabaho neza nyine ukabaho nyine umerewe neza cyane ariko icyo ndagusaba kandi icyo ndagusaba ntikigoye nyirowabwari kugira n'uyu nibyo twamenyaniye ko we waranzi ndi umuzungu muri make rero ingene bimeze ndazi ntogera ngaho kugira ngo sinibaza yuko kiri suku rero jewe ingene dukora turaryamana reka gukanguka nta na kimwe kuryamana n'ibintu bisanzwe
ibintu bisanzwe ndazi ntushitse ngaho urisuza amatumaze kuryamana ntaguha amafaranga wifuza ntango amafaranga si ikibazo iwanje ngaha washitse uba washitse ibintu bimeze neza ivyo mva gute ariko nibaze yuko atangorane nubwo atakubwiye kandi yari kuza yaguteguwe nibaze atangorane kandi abona naje ntacyo mbaye s'il vous plaît nibaze yuko no kunkunda wo nkunda dusivye nibi Bill, ibyo nibyo wampamagara kuko utambwiye hakiri kare iyo namenya ko ari ibitsina biri kwirirwa ndazi nibwo ufasha nagusabye nakubwiye ko kwegera umugabo wawe ukamusabira ubufasha ibi nibyo wanzanyemo nana nari nzi ko uri umuntu akuze abona kure kumbe wakaba ari umwana ugeze iyo hose jijuka hani mu muji nana hani mu gisagara jijuka ubone kure niwe mugenzi nari mfise nemera nari nzi ko ushobora kumpanura ukanyereka inzira nziza hiri none nibyo ibi ariko ndabona ndumva n'amatwi wanje nibyo ibi nyene nibyo wabonye je nkwiriye gukora kugira ntere imbere nana ubuzima tubayemo nyoko yase kugufasha ubona yinde undi yagufasha atakiguzi utanze muri ubu buzima turimo va mu bwana y'abandi umuntu abikora sinari kuza iwawe kugusaba ubufasha burya nari kubikora mbere ariko ndi umuntu nubaha umugabo wanje sinoshobora gukora ikintu kibi nk'icyo noba mpemutse kandi noba mpemukiye n'Imana yanje yandemye sindi umuntu wo gukora ibintu nk'ibyo notuma ndara inzara ahubwo je nza gusambana kugira ndonke icyo kugura sinari nzi ko wonkorera ikintu nk'icyo kandi uri umugenzi nari nizeye nana navuga ati wondongora ukanyereka kora ibidandaza bigira ibintu nk'ibyo ucinzana mu bintu by'ubusambanyi jewe bisi ntushobora kubikora notuma mbona ndara hanze nkarara inzara ahubwo nja gusambanira ibyo fungura nyambara ibi ntuzosubire kumumagarira ibintu by'uburofa nk'uko sinkeneye sishaka mu buzima bw'iwanje ari ibyo nawe rero kurayakwinyenya rero gume ngo bukene bwawe kubera kuzana ubwana nk'ubwo bwa Demire we twavuganye gute zurazana umwana yumutse apana uburofa nk'ubwo we ntuzingene twavuganye kwe naye ndamwizeye wari umwizeye gute ako kabono mbwa kari keza karafise inyuma naho nivugishije ngo kanyo gato ariko rero turaba ubwana uzana bumeze neza vrema nzi kafise mu mutwe kwe twigire turaba akantu twinywera iryo kosa ntaryo nukora Aruna ubona uzi ibyo ukora kina nabyo hama ikindi nacyo mwana urabona ngaha sinokuzana kuko sindanamuvyarira nta mwana mfise kuriwe hama ikindi nacyo sinigeze ndamubwira ko mfise umwana nazigenda kurondera naraje hariya ku gatumba mama ntiwirirwe wihogoza ngo uvuge ibintu byinshi ucariyo nyengenga mama narambiwe kuba muri buryo buzima